ariko dora twumva byinshi abantu bavuga ko mbega bibamize, bamwe bavuga ati ujya akoreshwa n'abadayimoni, akoresha amarozi. Mbega nuhe muco mwoha kuba dukurikirana? Ndashima Imana cyane, nibaza ko umuco mwinshi ni Yesu Kristo wenyine, kuko igihe Yesu Kristo yari ku isi bavuga ngo, n'abantu bavuga, siwe yavuga, si Imana yavuga, bavuga ngo Salocom isosiyete yikwije babafitiye service nyinshi, hari nk'ibijanye na imprimer aricyo capuriro mu Kirundi, yego nawe ra yego barandika ku mutsi, ku matishi, yego ku matasi, ku ma plastique, mukam tutibagiye gushira amafoto ku mpuzu, ku makaro, ivyo vyose. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana nawe umwe wese ariko aradukurikirana. Nkuko twabibabwiye turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Uyu mwaka ni ibintu byo gukomera, kunguka, kuja imbere. Namaze kubibona muri kumwe na Gile. Nkuko mubona kuri kamera turi kumwe n'umushitsi w'Itega. Turamubonye Igitega tumufatiraho. Kandi Imana ishimwe acaca bugufi aratwemera yuko tugira ico tuganiriye. Bwambe na mbere tubanze tubaramutse amahoro Prophet. N'amahoro cyane gira. Muguwe neza Igitega? Gitega ni heza, ndi muri Kristo, ahantu hose ndi mererwa neza. Yego. Turanezera no kubabona ngahanye mu gisagara ca Gitega. Rimwe na rimwe twahora tubabona mu bikorwa bitandukanye. Uno munsi tuba turanezerewe, tubashimira kungene mwemeye kwigora muraduha umwanya. Imana ishigwe hejuru, akajyo kose kabonetse ko kuvuga ivya Yesu n'ivy'ubwami, nanje n'amashimwe ko bama akajyo ko kuvuga Yesu. Yego. Prophet, uno munsi duhuriye ku kibuga ariko habera umupira. Mbega mwaje gukina umupira? Prophet arakina umupira? Urakoze cyane, ni kibazo ciza kugira ngo abantu bamenye batubonye nga turi nga Igitega kubera championnat canke tournoi ivyuzuye. Ivyuzuye ni gikorane c'amakiba buri itariki indwi z'ukwezi kw'indwi mu mwaka weze cyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru mu Kinama, ni umwaka niyo kizobera. Ariko mu myaka ibiri iheruka twaciye dushiramwo ivuga butuma ryo mu bibuga, tuca dusanga abantu benshi bakwegwa n'umupira. Tuvuga umupira reka tuwukoreshe mu mwanya bariko barakina, turonka akajyo ko kubwira abantu ubutumwa bwiza, hagati babyigwa muri mita baganirizwa, match ziheze bakaganirizwa. Kandi muri imyaka ibiri yose tumaze gukora harakijyo abantu benshi cyane. Rero ubu twaje n'Igitega kugira ngo nibigarukire Bujumbura. Iturunwa rero yatanguye uyu munsi Bujumbura na Gitega, ariko Gitega niyo match ya mbere ibaye, nawe Bujumbura bariko baraza gukina ku mugoroba kugira ngo uwa mbere w'Igitega azohure n'uwa mbere w'Ibujumbura, maze tube mu bihe vyiza, tubaye ubushimwe kuri uwo munsi w'itariki indwi z'ukwezi kw'indwi. Ni ikintu ciza kandi natwe twaje gushigikira nka media Salocom. Ariko nafise ikibazo, mbega bariko barakina ni ba Vitaro, ni ba Flambeau du Centre, ni ba Musongati? Urakoze cyane, ni imigwi y'amashengero. Nanyene n'ikindi gicapo kugira ngo baboneka akajyo ko guhura kw'abavandimwe dusangira Kristo uko bimeze kose, abavuga Yesu turi bamwe. Rero biciye no kuri zino nkino urabona ko haza abakristo baza no gushigikira abo bakinyi, bakagira umwanya wo kubana hamwe tugasenga hamwe. N'imigwi y'amashengero ikina canke yitirirwa ivya Kristo. Turumva yuko ari ibintu vyiza, ngira tuzaturaronka amakuru ajanye niyo tournoi uko izobira kiraja mu bisagara bitandukanye. Prophet, uno munsi ko ndakuronse ndavuga ati ndamubaze vyose ni video. Igitega ntibamenyereye mu bababona muri mu bikorwa rimwe na rimwe muraza, ariko dora twumva byinshi abantu bavuga ko mbega bibamize. Bamwe bavuga ati ujya akoreshwa n'abadayimoni, akoresha amarozi. Mbega nuhe muco mwoha kuba dukurikirana? Ndashima Imana cyane, nibaza ko umuco mwinshi ni Yesu Kristo wenyine, kuko igihe Yesu Kristo yari ku isi bavuga ngo, n'abantu bavuga, siwe yavuga, si Imana yavuga, bavuga ngo ni Belzebul. Belzebul yari umukuru w'abadayimoni, n'ikigirwamana, bavuga ko ari wa mu bushobozi kugira ngo akore. Ama Yesu acaravuga ngo nimba bigenze gutya ku giti kibisi, bizogenda gute ku giti cyumye? Mu ncamake nta byinshi umuntu yoronka avuga kuko vyashikiye Yesu.
nitwo kwitega rero yuko twokoreshwa gusa nguko yavuze ko tuzokora ibirengeye ivyo yakoze hama turege kumenya yuko tuzonavugwa nkuko yavuzwe. Ico nico cyambere no vuga. Ikindi igikuru ni Yesu Kristo. Ndashimana ko ata Joshua ngerageza kumenyekanisha aho bamenye mvuga Yesu yamamare cyatumenya ko isi y'umwiza itinya yuko abantu baza mu muco kugira ngo ibazibire kigerageza kuzana amakuru atandukanye. Yego murabyumvise umuco turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Prophet ubuheruka twarabonye je nagize ubwo ati mzee agomba yiyahure no mu rusengero ndabakurikirana no mu rusengero bidakunda ko umuntu ashobora guhagarara bijya byari biki nanje nyibukije ibintu bitari byoroshe hari mu mwaka uheze aho natangura kumva umengo sico nyotewe muri uwo mwaka cafata ingendo nyinshi cyane nja Dubai nja Kenya nja Uganda kuko numva umengo hari ibintu ntariko ndakora hamwe nibaza ngo birashoboka yuko ndiko ndakorera ahantu hato honyene kandi Imana amagariye binini ariko ngizo ngendo zose nguma numva ijya vide canumva yuko hageze yuko noja mu wundi mwiherero. Nivyo nabwiye abantu ndavuga ngo usamaye abantu uyoboye barashoboye kukwica batabizi apana kubera ko bakwicishije amabuye kuko ni vyiza kugirana umwanya n'abantu b'Imana ariko ni vyiza cyane kugirana umwanya n'Imana y'abantu. Uze kukwica nuko ushoboye gusamarira ibikorwa n'ubwaguke ubw'ubuntu bw'Imana ibikorwa biriko biraguka ubwaguke bw'igikorwa ushoboye gutuma ugumusamarira ivyo ugasanga nuko uragira umwanya mwinshi n'Imana kandi tuzi ko kwisa abantu benshi bagiye baramanuka ako baduga. Niho naciye vuga reka nsohoke ngende mu masengesho. Yari amasengesho nayo kwiyahura n'ukuri kuko yari amasengesho Miss 20 subwo bwari bwa mbere nkora jene Miss 20 nigeze ko rindi Miss 68 kubw'ubuntu bw'Imana sinokwiratira jene miratira Yesu. Ico gihe rero ngiye nagize Miss standard cangindwi ntafungura ikintu na kimwe kandi mu ngendo nyinshi kuko nekoreye hafi hamacagira indi Miss 33 ndiko fungura ivyamwa igituma navuze nikora ko nkiyeza ajya amasengesho umubiri wanje wacyugi uta equilibre mubiri wanje wabaye mwononekaye natambuka gato gaca numva ndiko ndahemagurika biba bintu biteye ubwoba ariko muri vyose nico bisigura sacrifice kubera ko imvuze gutya ni kugira ngo umuntu napfe kubikora kubera ko yabonye Prophet abikora. Abumvise mvuga bumvise ko titre y'amasengesho cyangwa ico nagiye gusengera cyari kimwe Mana uze ugendane nanje mu buryo bwuzuye cange inze tubane nawe mucamake vyari bibiri ndakubone ino cange ndakubone hariya mfemo imandi majambo mucamake bazi je nabaye mwisi je nari umusani ibi byose kugira ngo ubone ndiko ndiruka muri bino bintu ngashiramo uburyo ndaza aho navuye ndanyotewe ko abantu bava aho narindi isi je siyo bambwira isi ndayizi none umunyu wa rumogi nari umusambanyi nari umuntu avuga nabi nari umusani isi ndayizi rero iyo ndiko ndayibamwo naguma mbona abantu batariko baratabagwa numva ko icyo shoboka cyose no gikora kugira ngo mvuge Kristo. Yesu yarakoze igikorwa cye yarahejeje ariko igikorwa cyacu cyo kuvuga ni twebwe ariko kandi mu kuvuga bisaba ko abantu babona ubushobozi bamenye ngo koko Imana iri kuvugwa nga rero iyo nyota ntigera icika kuko ari kubicika sinari kuba naduze nganga muri amasaha ngo nje kurondera abantu babiri bokizwa mu match ariko iyo nyota yaminkwega n'ubundi yiteze ko mu bihe ariko dushoboye kugaragaza Imana mu buryo bwuzuye. Turi kuri ico nyene Prophet mbega muri bijya bihe biteye ubwoba kuko je nabibonye kuri Facebook biteye nagendagira ubwoba mbega mama Prophet abana ndavuga mu muryango ubona kuri kurabahungabanya bazaba bavuga ati Yesu aricana agomba yice papa ubundi agomba yice umushinga nawe wanje ndashimana ko abana bakiri bato burya bakiri bato biragoye cyane kubona ko papa aremvye iyo atari ko aragwa hasi bo bibaza gusa nibisanzwe ku bana na mahoro kiretse ko ari umunsi yabaye ukubabara cyane mu mubiri handi umuntu akwa gukoma induru niyo nabonye gato umwana agenda kwishura akagaruka akaguma avuga ngo nabonye papa ngo papa arapfuye tubona ko uwo yagize ubwoba kuko ivyo yabonye ku bundi ho ubwo buzima bavutse babona senga abana banje baramenyereye n'igihe binjiye mu cyumba bagasanga ndicaye gutya baca basohoka ngo papa ariko arasenga cyangwa bakaca baza bakanyagamira ku bitugu batavuga kugira ngo senge ndabasengere umudamu aramenyereye kuko
sinamutwaye ndumurimyi namutwaye ndumukozi w'Imana. Ubwo buzima bwanje yaje azi ibyo ndimwo, hama yaje azi ko umuntu asanzwe asenga, kuko kuva nkizwa gusenga ni parti nini cyane y'ubuzima bwanje, ko je sindi mu bantu bemeza ko gusenga ari ingabire, ni mu bantu bemeza ko gusenga ari relation. Rero sindaza ko gusenga kuzogabanuka, kuzoka makugwira nimba relation yanje n'Imana iduga. Umuntu agira abamuvuga neza n'abamuvuga nabi. Habuze iki Prophet aze akorenga Igitega, ndavuga ishengero nyene tumubone. Nibaza ko ikibuze n'umugambi w'Imana n'umwanya w'Imana, kandi igikuru nuko Kristo ariko aramamara mu yandi mashengero. Bariho abantu bakunda badukunda, bari abantu bakeneye ko tuza hano tugakora, ariko nituza kubera ko abantu babikeneye, tuza kubera ko Imana yabishinze, kuko iyo bibaye ivy'Imana biroroha. Turashima Imana rero ku bw'abo Imana yahaye ko barakora mu mwanya wari wose Imana ibishatse. Turinjira Gitega dufashanye, kuko je nibaza yuko iyo umusirikare mugenza we yongerekanye nicari kuba umwanya wo gushwana, bari kuba umwanya wo kurasira umwansi icyarimwe. Ariko kenshi usanga abantu badatahura iyo principe, abonye umusirikare mugenzi we donc n'ishengero rije umengo rije kumubangamira. Bo n'ubwami butazi ko ari ubwami bumwe. Kuri jewe haje ishengero aho merereye ndarishigikira, kuko ndazi neza yuko please tugwira please abadayimoni bari mu birere no mu makartier baca bagira ingora. Tujya kurangiza, kenshi abantu baridoga yuko abakozi b'Imana usanga bari kubatuma abantu basubira inyuma mu bijanye n'iterambere. Mbega twavuga ko Prophet ariko akora iki kugira ngo iterambere ribandanye riboneka no mu bakristo asanzwe arongoye ababereye umwungere? Sinibaza ko ababivuga bavuga kubera ko bagize amatohoza, canke babivuga kubera ko shengero abantu bagerageza uko bashoboye kose kugira ngo baronderemo defo. Kuko n'uwo muntu uvuze ko batumye adatera imbere yari umunyarumogi ama yarakijijwe, so ageze heza bari gushima kwanza aho heza. Cyo nico cyambere, ariko ngorane nuko abantu benshi usanga amaso no kurondera amadefo. Je nsanzwe ndumuntu akora business birazwe, abanki kuje bose ndabigisha business, ndumugisha mwiza wa business. No protocole wanje ari mirengarenga, sanzwe ndumurimyi, sanzwe nkora business itandukanye. Mu ncamake abantu ndabasunikira gukora. Cya kabiri, sinari kuba ndumuntu asubiza abantu inyuma bace bambona ndiko ndaha abana barenga 150 amakaye, bace bagira iki bifotoza n'amakaye kugira ngo bige. Mubo twariye Minerva batatu bajeje universite, undi ariko ayiga kandi kiganga, tubasunika gukora. Ndiko ndubaka cité, hari umusozi w'amasengesho ariko ama hotel, ndiko ndakora ibikorwa by'iterambere kiretse mu bantu no mu gihugu cyose muri rusange. Nizera ko n'abandi bavyumvire ko by'ukuri ndi mu bantu nkuko namanda bivuga yuko ishengero ridakwiye gusamarira ahantu hamwe. Isi ifise imisozi indwi nzo bivuga kugeza ku munota wa nyuma. Twemeza ko umusozi wa mbere ari ishengero, kuko turi mu ishengero, hama turaswa Imana iganza vyose. Umusozi wa kabiri ni umusozi wa politike. Mvuze umusozi n'amamontagne n'ibintu abantu bashoboye kokipa bikagira influence muri societe. Ya mbere ni eglise, ishengero. Umusozi wa kabiri ni politique. Kuri eglise turi Muhammad dumuvugishwa, ndumukozi w'Imana. Politike ingorane ya Afrika, politike bayifata nka terrain yo kutumvikaniramo, ariko mu bisanzwe ni ibikorwa byo kubungabunga no kwitwararika. Bisubira ngo nk'ubu abariko barakina ni politike nziza ituma abantu banywana. So yo nundi musozi. Umusozi wa gatatu ni umusozi wa famille. Famille n'umusozi, famille zikaboneka, kuko famille ikomeye ishoboye kuba society ikomeye. Abantu nibabizi yuko Israel yose ari famille y'umuntu umwe, ariko twebwe amafamille yacu dutandukana tukiri bane ntidushobora kuba societe nini. Famille ni umusozi ukomeye cyane. Akabundi musozi nita entertainment, niwo urimo football, urimo indirimbo, tukashikikira indirimbo. Akabundi musozi witwa media, uyu turiko ino musozi ukomeye. Ugere ni umusozi usigaye udefinisa isi ubu, kuko uravye Buraya basigaye abajournaliste basigaye bapanga uwo bashaka bakamushira imbere. Uyu ni musozi. Hama navuze umusozi wa media, ni misozi indwi mu ncamake. Undi musozi umusozi wa business n'umusozi wa education. Abakristo bategereza kurungika abana babo kwiga bagende ku ishuri. N'undi musozi kuko tutize turiko turagenda hasi, ariko twize tuma tuduga. Abantu babwiye ngo no wari bandanya wiga, ego naronse doctorat d'honneur muri Kenya bivanye n'ibikogwa, ariko kandi c'est bac muri leadership, biko ndigende mashuri ya nation to nation, baza ko za kuyaheza mu mwaka uza nce maîtrise. Kuri jewe numva ko nosunika abantu kwiga. Rero iyo umuntu avuze ko
abantu twasunika gutera imbere twenye tuko turabigisha tubereka icyo bita iterambere ababeshi kiretse abatako barafasha abantu gutera imbere maze maso kuko bica bicika imizigo kuri bo kuko ureza abakristo utariko rabigisha kurondera ureze abuzo havugaburira ariko ureze abakristo ubigisha kurondera ureze abazogufasha no kubaka ivyo vy'Imana n'imiryango yabo ikazomererwa neza muri ico kibanza. Mu misozi indwi mwatubwiye ubujanye na politike. Leta iriko iravuga imbona kazoza ya 2040 2060 igihugu gitera imbere kandi cifashe. Mbega mwebwe nk'abakozi b'Imana mwisi y'imwemu iyo mbona kazoza muriko muyibona gute? Imana nigeze ipingana n'abaganza kuko birivuga ngo muba abaganza nitwohera tuvuga ngo mwisi y'imwemu tuyibona gute. Turashima Imana kuba leta yarayibonye kuba yarayibonye tubye mwisi y'imwemu turayiherekeza tugayishigikira kuko kiretse kuba turi mwisi y'imwemu dufise n'ibiri turabarundi dufise ibikorwa two turubaka vya site n'ibindi bitandukanye twebwe mwisi y'imwemu turaje byo tubona kenshi tuzokugira Yesu agiye kuza vuba ariko rero twebwe duhamagara rero gushigikira abaganza mu kubashigikira twebwe ca duherekeza iyo migambi mu kwisengera mu kubaka ibintu bijanye n'ivyo kugira ngo dutangure kugira igicapo c'ishengero bwiza budasanzwe ryubatswe twubaka amasite tuko turarungiye abana ku ishuri ko ari kinishuye gutya kubera ko kenshi umukozi w'Imana abajijwe acavuga ngo urumva ngo twebwe natwe turabibona ntibakubesha umukozi w'Imana abona ikintu kimwe Yesu agiye kuza vuba ico kintu cyo guhinduka ukubwira igihushane akubwize ariko ari yumvira alors twebwe kubijanye n'ivyo dushigikira iyo mbona kazoza tuherekeze dushike maze bibe natwe dufise amashengero y'ubwiza dufise ama universite y'ubwiza ku musozi tugomba twubake ko universite twubake ko ibitaro bisigura ngo turiko turakora mu by'iterambere yego yes prophet tuje kurangiriza ku kantu keza twarabonye prophet yabaye graduate ari doctor tubanze tunabakeza kandi akantu ni keza mbega nakaye kamumwotera abandi bakozi b'Imana kugira ntitugire abakozi b'Imana atazi no kuvuga bonjour ahuye na ministre Jugumira ahuye no mu docteur Jugumira ariko docteur agahura na docteur bose bahagarara gusa kubera ko atazi bonjour kuko na Yesu nawe yarazi ariko yakoze bitangaza gusa iyo umuntu atari ko aremera kwiga ariko aragabanya zone d'influence ko Yesu yatubwiye dukora ibirenge ivyo yakoze kubera ko we ni ari kuza mu Burundi cyo gihe ariko twe turiyo alors ni vyiza yuko bigushobokeye gwiza ubumenyi bibirivuga ngo ubwoko bwanje burahona kubera kutamenya wisanzwe gukizwa sishira hamwe ry'abijuju gukizwa nishira hamwe ry'abanyabwenge kuko ikintu cyose wakiriye kubera ko wumvise bisigura ngo ufise capacité yo kwiyumvira ugashira mu mutima kugira ngo bibemo iyo ukigijwe nk'umuntu atazi ivyo arimo uburi mu bintu by'ubujuju mbabare mvuge gutyo ariko en realite idini imwe kwisi y'abanyabwenge n'abakizwa kuko nitwemera ibintu tutarinze kumva n'umuganga yabaye umuganga kubera ko yabanze kumviriza rero ishengero ririga no mu ishengero turiga ariko ni byiza rero yuko nko wabivuze ejo nugende mu nama abadokiteri uburi ukuntu wipresenta apana gusa kubera ko utavuze igifaransa ariko ukuri ko ikintu cyose cyotuma banga kukumviriza imiryango yagusaba hose tuwavuge Kristo bavuge ngo niba abandi babuze ivyo bakora tuca tugenda dufise societe ubu nivuga ko mbuze icyo nkora dufise societe niba abandi batazi ivyo barimo nivuga ko ntazi icyo ndimwo vuga icyongereza n'igifaransa kurusha nivuga ko ntazi ivyo ndimo and I'm a doctor also so nico kukurutwo kugira ngo umuntu wese amenye ngo akwiye kumviza kandi twifuza kuduga cyane hari impamvu zizotuma ejo bose bavuga ngo tumumvise Prophet tubashimire cyane ukanya muduhaye murakoze cyane mukagaruka igitega mu Rwanda nyamuza mutuganirira umunsi zoshika igitega nzosubira kandi nabaganirize ndakunda gitega I just love gitega yakrimani keza nkoni ko naceshera ku igikoti na hari izuba ari akabeho ndakunda gitega ni gisagara ciza abanyagitega n'abantu beza Imana bagiriye neza ibahezagire meruka dukorana nabi bikorane byinshi turaje mu bikorane byinshi turizera ko niki ari gikorane Imana ibahezagire cyane yes nkuko twabibabwiye turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane mubandanye mukurikirana tournoi ivyuzuye Imana ibahezagire cyane Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube.